mwari mubiziga abantu b'Imana igituma abantu badakizwa nuko twebwe tuvuga Yesu tutamuserukiye neza. Iyo ngaha mu bikorwa vy'Imana twebwe tubahagaze imbere, ari twebwe dukina theatre, ari twebwe dukubita amaku abantu, ari twebwe dusopa abantu amahera, ari twebwe twescroka abantu, ari twebwe tumanipira abantu kubera dushonje canke dukeneye kwambara neza, iyo ari twebwe tutagize part des choses, abantu baza bashaka kutwegera ko batubona ko Imana à distance, bamaze kwinjira mu mabiro yacu bagasanga turamabandi, turamasambanyi. None abantu bazokizwa gute ko yaca sohoka avuza induru akabwira abandi bose barengana ati ntihagire uwinjira hajya ahantu, ibara riraguye. Hama tukibaza igituma abantu batareko barakizwa ku bwinshi. Genda urabahuwa muri quartier yawe no muri environnement yawe, wibaza ikibazo, mbega abi wanyu bamaze gukizwa kuva wo kijijwe bangana gute? Nimba atana bahari wibaza ko Imana itari kirabarondera, peut-être Imana ikirabarondera, ariko kandi témoignage yawe mu maso yabo ibatuma bakunda Yesu canke ibatuma banka ivy'Imana kubera wewe na wewe udasa n'ukorera. Igihe Yesu yavuga ngo murumva ivyo bavuga ntimurabe ivyo bakora, Yesu ntabivuze nka référence, yabivuze ironiquement. Hari abantu bakunda kuvuga ngo ngo vraiment ngo bavuga ngo mwumve ivyo bavuga ntimurabe ivyo bakora. Non, Yesu ntabivuze nka référence, yabivuze nk'ikintu cyo kurabirako. Non, Yesu yabivuze asa nk'uhema, ariko Yesu ntareka abigira valeur. Bagomba kuraba ivyo tuvuga, bagomba kumva ivyo tuvuga, bakaraba n'ingene tubayeho. Kuko plus ingene dusa n'ingene tubayeho na comportement. Ndibaza ingene Eliezer yafungura bamugaburiye, baramugaburiye. Ndibaza kuko ingene yafungura atafungura nawe yarashonje, ntiyafungura nk'ikintu c'igisambo. Uravyumva, ndibaza yuko hariho bantu b'Imana, hari ingene tubaho vre abantu bakabona ati sha mbe uruho kwande, bagasanga papa wawe ni no name, donc nturuwo kwa naka, nturuwo kwa kanaka, ariko juste Yesu yarakureze, bigatuma aho washitse bakakwakira bavuga ati uyu muntu tuzosubira kumutumira kuko adutuma tubona Imana. Erega abantu b'Imana Yesu ararera, Yesu aradutoza indero. Erega abantu b'Imana Eliezer yari umu esclave, ariko yari yacitse umuntu civilisé, ashobora ku representer boss naho yari esclave atize, ariko akaza ka representer boss convenablement, akumva ko yo mutuma gukora ikintu kitashikomeye nk'iyo, ariko kandi yari yakuriye munsi y'umwami wiwe. Nico gituma atanguye kuvuga ico umwami wiwe yakoze. Kwa barabani n'abasista n'abandi bavuze ati sha umukobwa wacu niyaja hajya ahantu ntazohomba, azotera imbere. Harageze yuko abantu bamenya yuko iyo umuntu yahuye na Yesu wawe atazoca heba ishuri, atazoca heba akazi, atazoca umuntu bizarre compliqué, amakiribite n'ibindi byose uravyumva. Urabizariga umuntu akizwa ugahoka kumbibona umenga ahubwo arahomvye. Ariko bivana niki? Bivana n'ingene arezwe n'ubutumwa rikaragaburirwa icarico. Yesu ashimwe cyane.